icatumye nifuza kugashikiriza n'icubahiro umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi ni uko ari umuvyeyi wa twese, kandi kuva tugitangura ibikorwa yabanye natwe, yaraza akatugendera agashika ku kivi, akagendera twebwe ndetse n'abana. Ntiyaza gutyo byonyene, yaraza atugemuriye ibyo gufungura mbere n'ibyo kunywa n'ivyambagwa. Kandi na cane cane turamushimira cane n'icubahiro umutambukanyi umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi, kuko mu minsi mikuru kenshi yaratugendera akatubaza uko tumerewe, n'igihe naba ndiko ndavuza abana yaradufasha akatubwira ati muze kuza muri fondasiyo umugira neza kugira dushobore kubafasha. Rero ivyo byose twarabonye ubufasha butandukanye mu byo kuvuza aba bagendana ubumuga bwo kutabona amaso yabo, twagiye kenshi kandi bakadufasha. Rero twabonye tumaze kuronka aka gashimwe na cane cane k'abagendana ubumuga bwo kutabona arasade muri Congo Kinshasa, ico turavuga ati ni iteka ku Burundi, ni kuri jewe ndongoye fondasiyo Uwiragiye ni ku Burundi. Ico turavuga rero yuko twoza kubimushikiriza umuvyeyi yabanye natwe. Rero umuvyeyi nawe twamweretse izi medaye ibiri ndetse n'impamyabushobozi yuko batwibuka n'ibindi bitabo byemeza yuko twahashitse. Rero nabo barakengurutse mu gihugu ca Congo Kinshasa ibikorwa nakoze mu gihugu cacu c'Uburundi, baca baravuga rero ko bitoherera hano ahubwo vyoba ibikorwa vy'akarere. Ibikorwa vy'akarere rero biba bigeze kure, ntibiba bikiri ivy'umuntu gusa canke fondasiyo Uwiragiye. Nico rero catumye kiza kwereka umuvyeyi nawe yishimire ibikorwa twakoze muri fondasiyo Uwiragiye. Hariho n'ikindi gikorwa twimirije kujamwo inama tuzojamwo muri Brazil, barantumiye na fondasiyo Uwiragiye, ndetse ndojana n'abatabona babiri, umwigeme azoserukira abandi bajene muri fondasiyo canke ugwaruka muri fondasiyo Uwiragiye, hamwe na Daniyeli azoba afise n'inyigisho muri Brazil. Rero twamaze kubibwira umuvyeyi ko dufise urwo rugendo, mbere yadufashe mu mugongo, aradufasha n'igike y'umukobwa Emeline. Ivyo turabikengurutse, turi kumwe n'aba batabona twazananye, harimo Daniel na Esperance n'abandi. Wishimye turanezerwa rwose ko umuvyeyi aduteye iteka kugira tuzogenda urwo rugendo, kandi nabwo tuzokurayo ibitari bike, na cane cane ubumenyi ndetse n'ubukerebutsi, kuko bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Nuko rero turashimiye umuvyeyi cane yugururira imiryango n'abandi bodufata mu mugongo mu ngendo zitandukanye. Turatera akamo na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi ndetse umutambukanyi akiri hano kugira adushikire mu ngoro. Murakoze cane. Rero nta kindi novuga atari kumukeza no kumutera intege mu migambi arimwo. Iyi fondasiyo Uwiragiye inatanguye kugendera ntaraza muri ano mabanga, yitwa fondasiyo Peme. Rero sikuvuga ko ntabazi, sikuvuga ko arivyo afondafondisha ibiri muri we kandi agendera kandi akabikora neza. Rero muri make dufanaje kugira ngaha vyose ndabihetse, kumwe gusa nawe mwabibonye ko yari yaje kudushikiriza runo rupapuro rw'iteka bamuhaye rwo kumushimira ku bikorwa akora byo gufasha abagendana ubumuga bwo kutabona. Rero nanje ndamushimira cyane kubera ni umukenyezi w'umuhizikazi, umukenyezi w'intwari. Ico bituma ndabishima cyane, iyo ataba ubutwari bwiwe ntabashitse kuri ino midari, ntabashitse kuri iyi. Nkamushimira ko mu mpano Imana yamuhaye yashoboye kubera amaso abatabona, yashoboye kubera urumuri abari bihebuye bazi ko bahevye,
hariho imiryango imwe ifise abana bafise ibibazo bitandukanye, utume ngo babagize ibikoresho byo kubasegesha, ariko wewe yavuga ati yahagurutse ati ntihagire umwana n'umwe ataronka amahirwe yiwe bivanye n'ingabire yarimo afite. Rero ivyo ndabivuga ndabihamya kubera niyo kuva nkijyayo mu 2017 abana twabonanye n'ubu baranzi kandi n'inkuru baranyibuka kandi batabona, barashaka kumva ivyo baratavuga ati ninaka tuba twajanye n'abana avuga ati uwo ni mama wanje. Rero nanje kw'izina rya fondasiyo Bona Kingira Neza no kw'izina ry'urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rukuru iterambere, yabivuze ko turamushigikiye kandi tuzomushigikira mu buryo dushoboye kubera ari umuntu avyokwishoboza. Yateye akamo abarundi bose, nanje sineka gutera akamo n'abandi kugira umwe wese agire icyo yofashije, uwo ari we wese agendana ubumuga butandukanye. Imana yaduhaye amaguru kugira ngo tubere amagufi yiwe abatera kw'isi. Imana yaduhaye amaboko kugira ngo tubere abo gufasha abatera kw'isi. Niyo mpamvu rero kw'izina rya fondasiyo Bona Kingira Neza naciye mbona ko tubafata umugongo twitike ry'umwe muri abo bazogenda, kubera natwe sivyo twavukanye twabirose uko kandi tubironka nyene, duhezagiwe natwe dutegereza guhezagira abandi. Kuko nama navuze ko iyo ufumbatiye ibiganza ukaronka ukumbatira ibiganza ntusohore na n'icyizere. Rero nico gituma abantu bose mukwiye kumva ko gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa, kandi iryo ni ijambo ry'Imana. Nico gituma rero mvuga nti bahumure, yambwiye ko urwo rugendo babona ko bazorusiba kubera icyo kibazo, bwambwiye bihumura hamwe n'Imana urugendo turizera ko ruzogenda neza. Hama tukaba tumwifuriza ko yotera imbere atogarukira muri Afurika yo hagati gusa, akwiragire muri Afurika yose ndetse yagure n'imbibe. Naho yacambwira ko bagomba kuja muri Brazil, aze bumve ko no muri Brazil hashinze imizi fondasiyo Uwiragiye, izoba ari iteka ku gihugu cyose. Azoba yavuga ati Burundi bwacu shinga icumu mu mashinga, izo twumva idarapo ry'Uburundi riko rirahungabana muri Brazil kubera fondasiyo Uwiragiye. Rero ibi rero twembi birampimbara iyo mbonye umukenyezi yamaze kwitahura uwo ari we, yamaze kumva yuko atogumiza impano yiwe muhira, ashaka kuyigaragaza kandi n'umutima ubikunze. Rero ndabikunda cyane kandi ndamwizeye. Rero mubandanye mutera imbere, mubandanye mufasha abo bana nabo nyine babandanye batera imbere kugira ngo baze bateze imbere igihugu cyacu cy'Uburundi. Turazi ko barashoboye byinshi, barashoboye kwigisha n'abandi, barashoboye kwiga nk'uko abandi bana biga kubera ubuhizi n'ubutwari bwa Daniyeli. Namwe mwese muri ngaha ndabashimiye cyane kubona mushaka kwitanga. Hariho ibyo bisaba ukwihangana kwinshi, birasaba n'ubwenge. Nta muntu ashobora gufasha umuntu atabona adafise nawe ikindi kintu Imana yamushizemo bituma abo ariko arafasha bose. Rero babikenguruka, bakengurutse n'utu tuganuke. Namubwiye ko umunsi narose umwanya nzomutira bino bitabo ndabirabe, nawe nyene ngira ntaraheza kubisoma. Rero namwe kakengurukiye kubera mugiye kwamamaza iyi nkuru nziza y'umukenyezi w'umuhizikazi. Uno mukenyezi w'umuhizikazi murabibona, kandi ngo bavuga ngo ibyiza by'umuntu, ineza y'umuntu nimutera gukunda. Ntibari kubimuha ataciza amubonye ko mwakoze cyane.